Mwaramutse uno musi nariko nvuga n'umuntu kuri rya video z'ibijya bintu ntuze yamavuga Gerasi Ndabirabe avuga ngo umuntu wese ngo ngushima ngo kwavukiye mu gihugu ngo igihugu cakuvyaye n'abantu bari mu comment. Deja nkuko nabandi bivuga buri muntu avuze igihugu yavukiyemo, n'est-ce pas? Buri muntu kwisi bose bafite igihugu bavukiyemo, n'est-ce pas? Ariko na cyane kuvukira mu Burundi ntabwo ari ibintu by'ibitangaza bikomeye. D'abord ko nta kintu wakoze ngo uvukireyo, you were just born there, right? Ariko na cyane jembo nako kuvukira mu Burundi tusa n'abahomvye, twarahomvye cyane. Uvyiweje neza kuvukira mu Burundi nabigiranije ni nk'umuntu sinze ko mwakinye amakarata ya kera twayita ngo ni ndamurongoye. Bakaguha amakarata ane umutangura gukinisha, niyo mwaherako. Hari igihe bagwa amakarata twita inganda, ugasanga ufise inganda zine cyangwa zitatu mu makarata ane, zose ni inganda canke umuzungu wa piri niba mukiyibuka. Ico gihe wacu ubona umuntu yikunje yarara amakarata akaja kuko yabazi ntaza gutsinda. Rimwe ufise abandi mukinano karaba wowe ufise iki nawe akakwereka ati twamaze gutsinda. Hane wazona atire amakarata ku meza ngo c'est fini, twakubise impaga canke twakubise impaga, reka dusubire ducange. Donc je mvuga yuko twavukiye mu Burundi dusa nuko ari ujya muntu mu mukino arose burya bukarata buto bw'inganda, gutsinda bikaba impossible. Iyo bishobotse naho bikaba ari uko kumbura warose agakarata k'inganda kama mugabo katotse, kumava ngo yatotse, sinzi ko bahitanaga iturufu ibintu nk'ivyo, hanyuma ugacu usaba Imana yuko hagira undi muntu azubara agakina nabi. Urumva gutsinda caba igihamana, sino urose inganda game over. Ano cyuma mvuga nti jewe mu vy'ukuri kugenda urirata ngo wavukiye mu Burundi nuvuga yuko utaboze ivyo uri kuravuga. We ntubona yuko tumaramara ugasanga ibihugu vyose nivyo tubana za Tanzania, wo guhitishamo kuvukira wo ufata ndagusubize mu nda y'umumama, ndaguhitisha umuntu wo muri Sweden, wo muri Australia, wo muri America, wo muri Canada, wo muri China, wo muri Japan, wo muri Finland, wo muri Switzerland, tuzo muri Afrika, wo muri Ghana, wo muri Uganda, wo muri Kenya, wo muri Tanzania, wo muri Zambia. Wohitamo gusura mu Burundi? The answer is no. Kuko urabona ko abantu bose biwacu bariko bagenda muri ivyo bihugu kurondera ubuzima, no kuvuga abanyagihugu b'ivyo bihugu nubwo bayeho nabe bayeho neza kudusunga ko tubije kubasaba ubuzi. So ntihagire umuntu asubira kuza ribamaza ngo navukiye mu gihugu iki nk'uko umenga d'abord niwe wahisemo iyo shwa n'ubuhizi, cyane nk'uko umenga ni igihugu ca Eden nk'uko mubivuga, kandi mubona namwe bwo yuko duhangayitse. Preuve nko nakubwiye no kubona buri Murundi ikinasaba no gusohoka. Ubuzana bari kumbaza ngo Indonesia gukora yiki, mbega cyake ni gihugu bakunze kuvuga ya ire hariya muri Caraïbe yitwa nde ngo ni visa free. So uje gukora yiki mu bihugu navyo nyene bagona nyene abantu babo bari kubarirukanga, abantu kumva ngo babohewe kuma ntuzeye kuma aeroport muri Philippines z'abantu babo bari kubarahunga. I don't know man, I don't know. Donc nukuraba bon ntaco bikora ko wavukiyeho umugabo kugenda umuntu arirata atukana agira gute ngo wavukiye Burundi ngo uragakomeye ngo ni gihugu cakuvyaye, ahubwo je mvyagwa n'ikindi gihugu kumbura ubumba ndi engineer akomeye kumbure mba sepamba nagiye ku kwezi. I don't know. Anyway, mugira umunsi mwiza. Bye bye.